Inyuma y'igihe kitari gito ihiganwa rikuru ry'urukino rw'umupira w'amaboko basketball ritariko riraba kuwa gatandatu igenekerezo rya 18 Rusama uyu mwaka ryaratanguye mu nkino zo gukurakuranamwo bita Road to Viva Basketball League. Abakunzi b'ubwo rukino bakaba baranezerewe na cyane inyuma y'ivyari biherutse gushikira umugwi wa Dinamo vyatumye icizere gitakara mu bakunzi ba basketball. Wari umunezero, byari byishimo bidasanzwe kubona ihiganwa ry'umupira w'amaboko VBL rigarutse turi nyotewe, rigarutse turikeneye. Abizi ibihe twari duciyemwo, aho ndavuga nka kaya Dinamo, atakuvuga ngo n'umufana wa New Star, umufana w'Urunani, umufana wa Jimkana canke Remesha, byari ibintu bibabaje ku mpande zose. Ni ivy'agaciro rero, ni ivy'ugushima, twongera dushimira n'abashoboye kugira ico bakoze, bagahagarara amagabo bakagarukana uwo munezero. Kwigaruka ryayo rero ngaha mu gihugu wacu ni ibintu bishimishije cyane, ni ibintu biryoshe kubona. Tubibutse ko ihiganwa ryaheruka mu mwaka uheze ryari ryatahukanywe n'umugwi wa Dinamo. Mu makuru y'inkino avugwa mu makungu, mu ihiganwa rikuru ry'igihugu c'Ubufaransa, umugwi wa OGC Nice warangije ihiganwa rikuru ry'igihugu c'Ubufaransa uri mu kibanza ca gatanu, bisobanura ko umurundi Yusufu Ndayishimiye tuzomubona mu mwaka uza mu ihiganwa rya UEFA Europa League. Nayo mu gihugu c'Ubwongereza umugwi wa Manchester City niwo waraye utahukanye ihiganwa rikuru rya Premier League, ukaba ugitwaye ku ncuro ya 4 wikurikiranya ibitari bwigere bikorwa muri ico gihugu. Mu makuru avugwa mu bijanye n'akaranga, umugwi Umugwi Amagaba warateguye igiteramo witiriye Urusama Vibes. Kimwe mu vyatumye ico giteramo gitegurwa harimwo ko uwo mugwi wagira ronka udushimwe dutandukanye kandi washatse no guha umunezero abakunzi bawo. Eka ngo ntibatamvye birorera nkuko bisigurwa na Alexindi Kumasabo yararongoye itunganywa ry'ico giteramo. Twavyise umunezero kubera ni ikintu cabayeho, ni igikorwa cabayeho dufatiye ku gisabo c'abadukunda bariko baravuga bati turumva mumaze gusohoka kenshi, turumva mumaze kugenda mu mihinga itandukanye za Ethiopia, za Maroc, hanyuma mugatahana ubushimwe, mugatanga umunezero mu makungu. None mbega twebwe uwo munezero nitwuhabwa ko rero dusha dutegura igikorwa muri iyo ntumbero kugira ngo duhe umunezero abadukunda n'abakunda karanga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Dusanzwe dukora ibihuye n'ico abakunzi bacu batweretse. Uno munsi turabonye yuko bari badufitiye inyota, bari badufitiye igishika, bari bumva babikunze gose ko bobibona. Rero biraduhaye igicapo cyuko ejo niho umwanya wadukundira n'amagara akadukundira n'Imana ikabidukundira, tuzoshobora kugitegura kandi bivanye na gahunda dufise igiye gukurikira. Urusama Vibes akaba ari giteramo ca mbere c'umugwi Umugwi Amagaba citiriwe iryo zina.